gihugu abanonosoye ivyo kwakira bita aba sage femme bafise igikorwa ntangere mu bitaro bitandukanye mu mavuriro atandukanye na cane mu gufasha abavyeyi haba bibungenze eka mbere no mu gushika hageze ko bibaruka barafashanya n'abandi ariko barafise uruhara ntangere kugira ngo umuvyeyi n'ikibondo bakigwe neza abavyeyi bibaruke neza kwa muganga. Twabonye ko impinga ikiri ndende ariko si kuba sage femme gusa nico kimwe no kubandi bakozi bo mu bushikiranganje kuko turavye integuro yishira hamwe mpuzamakungu rijejwe kubungabunga amagara OMS ritegekanya ko hoba hariho umu sage femme umwe kuba kubene igihugu bashika ibihumbi 5 ariko turavye abo dufise mu gihugu ubu dusanga ari nk'umu sage femme umwe kubene igihugu bashika ibihumbi 50. Biraboneka rero yuko hakiriho gutera intambwe kugira ngo abo banonosoye uwo mwuga nabo bashobore kongerezwa kugira ngo mu mavuriro atandukanye yose habe hariyo umu sage femme gushika mbere mu mavuriro mato ajya twita ama centre de santé naho nyene hategurwa ko hotegerezwa kuba hariyo n'imiburiburi wize uwo mwuga umwe. Turavye rero ibiharuro dufise ubu turavye enquête yabaye twokwita mu gifaransa enquête démographique de santé yarerekanye ko yariyo muri 2017 ariko arategurwa yindi mu gihugu ko abakenyezi bitaba Imana bagiye kwibaruka usanga bashika ku 334 kubagiye kubibarutse dufatiye kubibarutse bashika ibihumbi 100. Intumbero rero dufise mu gihugu nuko gushika umwaka w'ibihumbi 2030 ico gitigiri coba caramanutse gushika kwijana na 40 gusa gushika umwaka w'ibihumbi 2030. Dusaba rero yuko abajejwe ico gikorwa abo banonosoye ivyo kwakira twita ba sage femme aho bari hose eka mbere n'abandi bafashanya kuko ntibakora bonyine bariko barafashanya n'abandi ko twokorera ku iyo ntumbero nakaryo keza ko kwibutsa abavuzi batandukanye ku rugero rutandukanye ko rufise iryo hangiro ry'uko mu mwaka wa 2030 abakenyezi bitaba Imana batorenga 140 ku bakenyezi 100 baba baje kwibaruka. Ni umwitwarariko ukomeye wa leta kuko buri mwaka leta iratanga abakozi mu bushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu n'urwangiza ruhonyanganda sida kugira ngo bagende bongereze abo tuba dusanzwe dufise kugira ngo turabe ko cagitigiri kikiri gito haba muri abo banonosoye ivyo kwakira twita sage femme eka n'abandi basanzwe bakorana kuko numugwi ukorera hamwe kugira ngo bakire umukenyezi. Ico gitigiri rero c'abakozi congerekanye twizere yuko ryo hangiro tuzorishikira yuko ibitigiri by'abakenyezi bitaba Imana bagiye kwibaruka kizoguma kigabanuka gushika mbere aho kizoteba kigashika kubusa. Ubushikiranganje twamaturiko turahimiriza ko abakozi baba banonosoye ivyo kwakira n'abandi basanzwe bakorana kwa muganga mu kwakira abavyeyi bibungenze tubahimiriza kwama bariko barakira neza abavyeyi bose babitura kandi turanezerewe yuko tubona ko uko imisi igenda ariko
haguma haba intambwe mu bijanye no kwakira neza abavyeyi bibungenze eka mbere n'abandi bagwayi bose babaje bagana ibitaro bitandukanye.